Ndabaramukije bakozi b'Imana, bene data, tugiye gusangira amajambo y'Imana yo muri kano gatondo. Je ngiye kubasangiza amajambo y'Imana, ndi Evangeliste Niyungeko Eric. Tugiye gusoma rero amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 5. Turahera ku murongo wa mbere dushitse ku murongo w'12. Ijambo ry'umutwe ryaho, Yesu yerekana abahigwe abaribo. Abonye iryo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera, yanzika kuvuga arabigisha ati, hahigwa aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Hahigwa abatuntuye, kuko aribo bazokwirugwa. Hahigwa abatekereza, kuko aribo bazoragwa isi. Hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Hahigwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Hahigwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Hahigwa ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Hahigwa abahamwa bahogwa ukugororoka, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama, bakabarementaniriza ibibi vyose babampoye. Munezerwe muhimbagwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mw'ijuru, kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Nano majambo y'Imana rero tugiye gusangira muri kano gatondo. Uriko uraraba ano majambo y'Imana, iki gice gitangurwa n'amungane abiri magufi twokwita uguhezagirwa. Guhezagirwa, iri jambo rero uguhezagirwa rivuye mu Kilatini uwuhezagiwe, uwuhezagiwe. Ariko rero mu Kirundi iri jambo guhezagirwa rishobora kuba ridasobanura neza ijambo umunezero uvugwa ngaha muri Bibiliya, kuko twebwe kenshi abana b'abantu guhezagirwa canke uwahezagiwe tugomba gufata ko ari urya muntu, canke kubona ko ari urya muntu afise ibintu bigaragara, ibintu bigaragara. Ariko nariko ndabivuga ko iri jambo uguhezagirwa canke uhezagiwe ridasobanura neza ijambo umunezero ryo muri Bibiliya. Ngo Yesu rero ngaha ntabwo yari kavuga rero ko atonesha bamwe, ahubwo vy'ukuri aha Yesu atwereka umunezero w'ukuri, umunezero w'ukuri uzoba kuri abo bose bigenza nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, umunezero w'ukuri. Nk'akarorero uriko uraraba aha kuri uno murongo wa 3 ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. N'uwo muntu wese yama yumva ko akeneye ijambo ry'Imana, yama yumva ko anyotewe ijambo ry'Imana, yama yumva ko akeneye gufashwa n'Imana. Uwo muntu yama yumva vy'ukuri ko akeneye Imana. Uwo muntu rero ameze gutyo, uwo azonezererwa ubwami bw'Imana, kuko umuntu yama yumva ashonje ijambo ry'Imana, umuntu yama yumva akeneye Imana mu buzima bwiwe kandi muri vyose. Uwo muntu rero ameze gutyo, ubwami bw'Imana vy'ukuri niwe bwashiriweho. Ariko ba bantu usanga bariko baragira gute, birata ko bikwije, kumbure bakumva ko umengo ivy'Imana baramenye vyinshi, bazi vyinshi, bafise uburambe mu vy'Imana. No, oya, abo
uza gusanga atakibanza bafise mu bwami bw'Imana. Turakwiye kwama twumva rero tunyoterewe Imana ibihe vyose, dushaka tunyoterewe amajambo y'Imana, ngo hahigwa abatekereza ngo ko aribo bazoragwa isi. Ku murongo wa 6 nyene ngo hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka kuko aribo ngo bazohazwa. Ku murongo w'7 hahigwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Bene data, turakwiye kugira gute? Guharira abandi nk'uko Kristo nawe yagize gute? Yaduhariye. Tukagira imbabazi. Udahariye nawe ntaharigwa. Tukagira imbabazi, tukagira ikigongwe. Hahigwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Turakwiye kugira imitima itunganye, tukirinda kwanduzwa n'uruhendo rw'ivy'iyisi, kuko iki gihe iboneka vyanduza abantu ni vyinshi, ariko turakwiye guhagarara nk'abana b'Imana, tukirinda kugira gute? Tukirinda kwanduzwa n'ivy'uruhendo rw'iyisi. Hahigwa ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Kubanguranya nk'abana b'Imana, turakwiye kuzuriza abatase, tugahagarara nyene nk'abana b'Imana tudahengamye, tukabanguranya abatase afitaniye ibibazo tukabuzuriza. Ico naco ijambo ry'Imana rirari bidusaba, ariko kandi n'imitima ibiri usanga iriko iraburanira muri twebwe. Ugasanga hariho amajwi abiri ariko araburanira muri twebwe. Kumbura ugasanga ijwi rimwe ni rimwe ryiza ryongorera rya mpwemu yera, ritubwira gukora neza. Ugasanga kandi hariho irindi jwi ririko rivangamwo rivuye kuri wa mubi, naryo umengo ryogomba kutwosha gukora nabi. Aho rero turakwiye gufata ingingo nk'abana b'Imana, tukabanguranya ayo majwi abiri, tugahitamwo ijwi ryiza ritubwira gukora iciza, ritubwira gukora neza, tugahagarara koko nk'abana b'Imana. Ngo hahigwa abahamwa bahogwa ukugororoka kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Hari igihe kenshi twumvira ko nitwatungana woca umengo bose bazodushima cyangwa umengo bose bazodukunda. Oya, mbere iyo wahisemwo inzira y'ukuri, inzira y'ukugororoka, haraboneka abagira gute? Abakugwanya. Haraboneka abagira gute? Abakwanka. Kandi ugasanga bariko baguhora ubusa nyene, baguhora uko kugororoka, kuko baba babona utagenda uhuza nabo muri vya bikorwa bibi, muri za ngeso zabo, muri ya nyifato zabo, bakabona nturiko urajana nabo mu ngeso mbi. Wewe kumburuka muriko urababwiriza kugororoka, kubabwiriza gukora neza, bagaca babona ko mudahuje nabo, mbere ugasanga bariko barakwanka, baguhora agakiza, baguhora ko wewe uri imvuga kuri. Ariko naho vyoba bimeze gutyo, mwene data, gumamwo, ugume uhisemwo ukuri, ugume uhisemwo ukugororoka. Yarano majambo y'Imana rero nari mfise muri kano gatondo, nagomvye ko dusangira nk'uko nabivuze, amajambo atwereka umunezero w'ukuri, umunezero nyawo uzogira canke ugira abo bose bama bumva ko bakeneye kugira gute? Gufashwa n'Imana, bama bumva ko banyoterewe Imana, bama bumva ko banyoterewe ijambo ry'Imana. Umunezero w'ukuri utava ku bintu, ariko umunezero uva ku Mana, umunezero uva ku gakiza, umunezero uva ku kubaha Imana. Yesu rero yaratweretse abahigwe
abari bo. Natwe rero duhamagarirwa kugira gute? Kumvira no gukurikiza ano majambo y'Imana kugira ngo by'ukuri tube abahezagiwe vy'ukuri, tube abahezagiwe vy'ukuri, tube abahigwe nyabo. Nuko rero yarano majambo y'Imana, kandi rero umwami Imana abahezagire. Ndabipfuriza mwese kubandanya mugira igitondo ciza n'umunsi mwiza w'ibikorwa. Umwami Imana abahezagire. Amen, amen, amen.